Abarimyi bo muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba baganiriye na RPA bavuga ko baraye baguye mu gahundwe ku bijanye n'ifumbire y'ishirahamwe FOMI yatanzwe muri iyo komine, ngo mu gihe bari biteze ko bahabwa ifumbire ingana n'amafaranga barishe umufuko umwe ngo bawusangiza abantu batatu, eka ngo n'abapolisi bari bashitse ari benshi mu kibanza iyo fumbire yatangiwemwo ibitari bimenyerewe. Kuvuga baronka ifumbire ku rugero ruto cane, rero ejo ukuntu vyagenda umufuko watwara abantu batatu, abantu batatu bagabo basangizwa umufuko umwe mu gutanga avance nk'umuntu yatanga ku gaso kiwe, komiseri provinciale yaje n'abapolisi n'agihugu bakavugira bati none igihe watanga avance ko ata mupolisi twigeze tubona. Abanyagihugu bidoga bavuga ko batararonka ifumbire kandi igihe co gutera gisa n'ikiriko kirarangira, ngo n'ibigori bateye barabuze ifumbire ikoreshwa mu gihe c'ibagara. Kubera abantu bataronka ifumbire benshi kandi igihe cyo gutera kiba carengana kandi ibigori nk'ubu birameze benshi kandi ntibararonka yo kubagaza. Abo banyagihugu bo muri komine Mabanda bagiriza abadandaza bamwe bamwe co kimwe na musitanteri ko baca bashora uwo mwavu w'ikizungu mu gihugu ca Tanzania. Bavyo igihugu ca Tanzania Rwanda musitanteri n'abadandaza kuko iyo banka gutanga baca bahengera ku mugoroba canke umwanya wose bakayitwara. Baba bazi angere yarishwe mw'ikomine mu ntara baca bazana iyo angere kandi niko vyahora bimeze igatangwa na agronome kominale igatangwa na agronome ku mutumba babaza abantu barima ariko baca bayitanga mu kajagari. Ku bijanye n'iyo myidogo y'abanyagihugu bo muri komine Mabanda twagerageje kurondera Jean-Berry Hatungimana musitanteri w'iyo komine kugira twumve ico abivuga ariko akaba yatumenyesheje ko afatiriwe n'inama.